ntarushoboye kurondera n'umugabo mukibanira oya kubeka ibyo cakuza ko urondera oya nabonye ko byose ari ubusa gusa. Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bakunzi ba Tarcisse Hope Ministry TV, turabaramukije mwese aho muherereye, haba muri Amerika, muri Aziya ndetse muri Afrika, tutibagiye hano iwacu mu Burundi. Turabaramukije mwese. Turi hano iwacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aha bita Inyabunyegeri. Twahuye n'abavyeyi bacu ari bo mubabona, n'abavyeyi batatu bose akaba ari abapfakazi. Nkuko mutubona hano kuri mikro ni Bizimana Bienvenue benshi bazi ku izina rya Tony. Nkaba ndi kumwe n'abamama batatu nko mubabona. Reka tubaramutse bose, umwe yidondore wari we kugira ngo abari kwadukurikirana mumenye uwo kurikirana izina ryiwe naho ajava. Amahoro neza mama. Amahoro. Murakomeye. Bukebu. Ko tukubona wambaye agasengere gatonyi, hanambe wumva tuyihama hafi y'ikiye y'uruzi. Ya narahamenyereye. Warahamenyereye. Oh, nega mama. Washa kubwira abantu bakora tukwikirana akazina kawe. Jene twahabona Imana Tereza. Habona Imana Tereza. Usanzwe ubanganye ni Nyabunyegeri. Yego jemba ngahanye ni Nyabunyegeri. Urubatse? Oya ndumupfakazi. Umupfakazi. Nafakaye mu bintu mu bibiri. Wapfakaye ufise abana bangahe? Jene nafakaye ufise abana bane. Gabo ni babiri. Ubu usiganye abana babiri. Abo bandi babiri barapfuye. Usiganye abana babiri, abahungu n'umukobwa cyangwa umuhungu n'umukobwa. Umuhungu n'umukobwa. None gatereza. Nkuko bivuze ku mupfakazi. Ufakaye abana bane mugabo ukaba babiri baratashe, ukaba usiganye abana babiri. Abo bana babiri none bariga. Umwe yahevye ishuri kubera amaso. Nabuze uko ndabigira. Acaraheba. Umukobwa nawe niwe yiga. None gatereza. Uyo yahevye ishuri kubera amaso. Wabuze uburyo kumuvuza canke? Nabuze uburyo. Woronka umuntu akufasha uyo mwana wawe bakamuvura amaso, ubona uyo mwana wawe yose ubaje ku ishuri? Yego yogenda koko nawe nyene arabishaka. Haciye imyaka ingatiga? N'uyu mwaka umwe. Umwaka weze ariga. Ikibazo caje c'amaso caje uyu mwaka nyene ataje aja ku ishuri. Kuko yaragenda ni ku ishuri. Umwigisha ngiye akaca amubwira ati raba ku kibaho. Ngo arabe ku kibaho agaca amubwira ngo nta kintu na kimwe kiri ku kibaho. Ngo arabe mwikaye agaca abura akabona n'impapuro zigaragara. Umwigisha akaca amubwira ngo unama ikintu c'iminota 30 mu ntebe. Yunamye rero agaca amariye iminota 30 yunamuca agatangura kubona rero ibyo ku kibaho n'imwikaye. None mwamenye gute yuko agwaye amaso? Mwarigeze muja ku bitaro murapimisha ko agwaye amaso? Kuko agoma avuga ngo kwamujya cyane mu maso, akumva amene ku mutwe. None ga mama agashuha. None ga mama uyo agwaye amaso ari umukobwa wawe n'umuhungu wawe? Afise imyaka ingahe? Afise imyaka 15. Numva cyari muto. None ga mama uravuze yuko ati jewe noronka uwo mfasha akamvuriza uwo mwana, nkuko umwana yama asemera avuga ati ma ndondere uwo mfasha yovura abana ba yomvura. None uwo muronka akakuronsa ubwo buryo, ahantu bavuga utwara ngo karondera icyo utukoresha nko kugura uduharage ko gabara abana, wa mwana ukamuyagira kumutwara kwa muganga? Oya no banza kumuvuza. Yego. N'ubumuga. None ibitaro bavurira kwa amaso hano hafi yanyu byo bihari? Oya. Aho uzi ni? Niyo mu gisagara. Ibitaro bikuru. None ga mama uhanuye iki abari mu ngo zabo batarapfakara n'amaze gupfakara? Urabona yuko wowe ndabona yuko wambwiye ati kuva mu 2000
upfakaye imyaka ingana 25 upfakaye imyaka 25 ndazi ko ari ukiri muto ntaruko ingana gutyo oya none icyo gihe ntarushoboye kurondera n'umugabo mukibanira oya kubeka ibyo cyakubuza ko urondera oya nabonye ko byose ari ubusa gusa none icyo gihe cyoco wewe ubura uyu mushinga ntaye wawe ukavuga ati Jesse no kuye sinorondera undi rugo ati ngo mbane none umugabo mugiye sigaranye abana bane inyuma yaho hantu umaze gusigarana bane babiri bakaba uvuze yuko bapfuye nta kigeragezo cyawe ugerageje kugira ngo nawe ubone yuko ugeragejwe ufumuja kwibera mu rundo rugo oya emwe nabisabye imana irabindinda none kuko nubundi ntacyo nari kunguka mbona n'abariyo bagowe bararonse amagorwa amwe atabaho benshi mbona babata bakabatana abana bakabatanira none wumva nawoza guhiga yiki cyanemera nkicara nkaruka twana twanje hari naho nogenda ngize ngo nogenda ngasanga ncuriye bufune na buhoro twadufuvyi twanje nca ndabiheba uko kirikana icara none ga mama sa uhanuye iki abantu nkabo bapfakaye n'abatarapfakara ariko boca muri no nzira n'awaciyemo obahanura iki kugira ngo nabo babe nkawe no bahanura ko bo kwihangana ubushikiwe n'ikibazo akacihanganira canke naho abona atacihanganiye naho atimbireho avuge ati byose ndabihevye iki ni igikorwa c'Imana Imana yokora murakoze cyane kandi Imana ibongera imigisha kandi natwe icyo twokwifuriza Imana ishishikare kubana nawe kugira ngo ubone ivyo Imana guteguriye kuko ibi byagushikiye Imana irabizi kandi afise intumbero iguteguriye nziza kandi zo kunezerera sivyo ga mama yego murakoze reka tuganire numwe mu bo turi kumwe muri abo batatu amahoro neza ga mama amahoro murakomeye turashima twakubonye hano turakugomwa turavuga ati turifuza ko twoganira nawe none wewe washa kwidondora kugira ngo nakumenye abariko rakoraba bakakurikirana ibiganiro byawe washa kwibwira uriwo je nitwa Margarita ntaho magazi Margarita usanzwe ubahe aha muri Nyabunyegera Nyabunyegera ni Bujumbura burya Bujumbura aha muri Nyabunyegera Bujumbura irare none wowe burya urubatse oya je ndi umupfakazi wapfakaye ufise abana bangahe 8 bose barahari oya usiganye bangahe nta numwe reka kumbwira yego nukuri kimara wihangana none bose bahitamwe n'urupfu rw'indwara canke bahitamwe n'urupfu rw'akarago yego nta wahitana n'intambara umugabo wiwanje niwe yahitana n'intambara abana bacu bahitamwe n'indwara n'indwara yego ubayeho kunyatamwe n'ufise jewe ndose ndarya mbuze ndaheba none ga mama ndakubaza haciye imyaka ingahe upfakaye kuva intambara igitangura yicena kangahe sinzi kubiharura uravye imyaka yacera myinshi mugabo upfakaye none haciye imyaka ingahe ubuza bawe jewe ni myinshi cyane niwo yimenya oya none ubu usanzwe uba aho umushinga naho yagusize cyane yego niho mba none kuvuze yuko aciye imyaka myinshi upfakaye nta bandi bagabo bagutemberera oya naciye nanga kweki waciye wanka none kuko none nubundi kubwa mbere nari impomvye nari gusubira ubwa kabiri ndabona ko ari cyo kimwe byose none ga mama ico gihe umugabo ashengera yarafise umuryango yaje avamo banyoko bukwe basobukwe bose barapfuye abaramuka zawe nawe bose barapfuye ubu nta muryango wasigaye wiwawe n'umugabo oya ubu umuryango wasigaye ni wowe wenyene ni jewe ndumwe none nawe nta muvyeyi wari ufise jewe umuvyeyi wanje yarapfuye none ga mama ko bose baguheze ko ukaba wavuze ati jewe nabampezeko nzogumana isezerano nasezanye n'umutamukanyi wanjye
none kwagumanye ryasezerano ubu wewe ico wobwira abandi batarashikirwa n'ivyo bibazo washikiwe kubona wabuze umugabo wawe ukabura na isobuko na nyokobuko ukabona n'abavyeyi bawe bose ukabota cufise wegamira muri abo bana hariho uwansigiye umwana niwe turi kumwe mu bana wabyaye wabyaye bana bangana 8 muri abo 8 wari yarabyaye yabaye umwe agusigira umwana umwe uwo mwana umwe arahari yego murabana turabana n'umukobwa n'umuhungu afite imyaka ingana 15 bo ariga oya yabihevye kubera iki kuko abona amahera ashobora kuronka yo kuzoratanga ku ishuri yego none uwo muhungu wawe uwo abariko adukurikirana hano uwogira agatima k'urukundo akunze wewe ukungene wabaye umupfakazi w'intwarikazi ukaba utigeze utirigana mu rugo rwawe akavuga ati jewe uyu muvyeyi ndagira ico nshaka kumufasha wo gufasha ubusabe bw'uyo mwana kugira ngo yige uwo mwigisha yego yosubira ku ishuri yahebye ari mu wa 5 amaze imyaka ingahe y'ishuri 15 acinya kingahe n'uyu mwaka gusa hebye yarabuze ibikoresho by'amakaye na minerval yego byose yarabibuze n'iniforme arabura byose none uyo mwana ni wowe umureze ni jewe ndamureze none ukora dukiga mama je ntaje ngaha ku mashini sindya imashini yihe aho kuza ndatora utugafu ntora imise ndose uwumpa akazi nawukorera kuri mashine yenga ibigazi ndose uwumpa 2 ntashimira Imana ntaniryayo nyene nega mama aho kazi tuje dusanga uri kurakora ni akazi kamisi yose oya akane kazi ukora kamisi yose nakani nta nakamwe mbuze nguma muhira uzanga bagwamagaje ufise uburambe nka hano kuri mashine jewe ntarose uwumbwira ati uraza unkurire yibi bigafu ndyama gutyo sinirirwa ndaza ngaha none iyo ugumye muhira atakani kazi ufise uca ufungura gute ndaheba none nogira gute canke urafata agasuka ukaja kurima aho umutama yagusigiye ati zozo urarima ngaha oya ntarose itasha simpeza ngo ngira none nta yagusigiye urarima oya yagusigiye urugo gusa ntiyagusigiye aho zozo urarima none abo bantu bako dukurikirana ngaho kuri runo rubuga rwacu ubahanuye iki kugira ngo nabo baze babintwari kazi nkuko nawe wewe kugira ngo wirinde ivyo bintu byashaka kugutsitaza muri byo bihe wakoresheje uburyo bwa gute agatima jewe naciye ndaba ukungene umugenzi wanje yahitanywe n'intambara nca ndavuga nti byose reka nicare ngume ngaho ati rero wewe ubahanuye yuko bo kwirinda nabo intuze ingorane zigushikiye uca wihangana ukaguma uruhande rumwe ndabona kwihangana kwawe kwarerekanye yuko uri ufise uburambe bwo kwihangana none nka jendi nkiri muto womanura gute ko mbona yuko ngifise amaraso ashushe womanura iki ega n'abandi bakadukurikirana bangana bafise ihagararo nk'icanje imyaka nk'iyi wanje wobahanura iki nk'umuvyeyi jewe nibahanura yuko bo kwihangana abona ko jewe byo nkunda kwihangana agatima ugafise wofata igiharuro uti jewe iki kintu ndakireke mbona yuko atana akamaro comarira biryo banga wakoresheje nawe mbwira naje nzobikoresha nacari muto ngiryo banga kwabaye kwihangana murakoze ko warihanganye ukerekana yuko uri intwarikazi mu rugo kubona waravuze ati je nasezeranye n'umuhisi wanje agihema nzorigenderako murakoze reka twumvirize uyu nawe ari muri babandi batatu amahoro neza amahoro murakomeye yego
tugusanze hano mu Nyabunyegeri. Yego. Ni usanzwe uba? Yego mba hani mu gatsimbiri Kidori. Agacimbi kitwa? Ni mu Nyabunyegeri gatsimbiri Kidori. Kidori. Kiduri. None wowe turagoye akanya kwidondora abakumenya bakumenye abatakuzi bakumva izina ryawe bamaze kumva aho usanzwe utuye yuko wa Munyabunyegeri mu gasozi Kadori. None wowe utubiki Hakizimana Albertine. Yego. Usanzwe nawe wubatse? Je ndamufise nuko atatse amareye gusa. Uravise umugabo? Yego. Ntaca kumariye? Oya. Kime gusa amenya rasiyo mw'ijoro umurango ndiyimenye. Murabana? Mubana mu nzu imwe? Niko mubana mu nzu imwe mama akaba avuga yuko ati ntaca kumariye. Numva kikumariye? Erega murashobora kubana mugabo amarira akabamarira amaganya akabamaganya. None yatashe ntasashaza azanye mw'ijoro. Amavisi mu gatondo ntaca asigira abana? Oya. Ufise abana bangahe? Je nari mbyaye bana 9 mu kuzimu harindwa. Mu kuzimu hari yondwi? Abo ndwi bagiye mu kuzimu bahitanywe n'urwakarago canke bahitanywe n'urwakarago. Hari abapfa banganangana nabo. None abo bantu ndwi batashe ubusiganyi babiri. Yego. None uyu mushinga ntaye wawe kuba atagusumira ku mutaga agasumira ijoro aguhora iki? Jewe sinzi se yampoye. Iyo kimubajije na kwishura? Oya cantuka. Aca gutuka? None abo bana nabo basiganyi babiri bangana gute? Umwe afise 15. Undi afise 16. Umwe afise 15 undi afise imyaka 16. None ko bakurikirana ari bato byawugenje gute bakiri bato kugira ngo bakuze ushikira imyaka 16 undi 15 byagenze gute? Byagenze uko nyene. Ubufasha buhabwa nande? Ubufasha ico gihe buhabwa nande? Ubufasha erega wowe nyene ukomeza kugira nte kwihangana byose ukavumireye. Canke ico gihe umugabo wawe ntare bwahinduke? Je naravumireye. Kuva bakiri bato umushinga nawe wawe yagusumira ijoro gusa? Yego je nakomeza kwihangana. Ico gihe wana wakora iki? Nakora iki je kare nari umurimi. Wemera abandi? Ntarima mu matongo y'umugabo? Oya. Ubu nawe ukora iki? Rero aho tuziri no kora twaba mu Rukaramu. Aho tuziri ino ntora imise ngaho umpamagaye wo yarahagaza amamagaye ngo tuze gutora imise turakora ndose bibiri nkaronka bitatu ndasuma sase tangafungura. Aho kweri umushinga nawe wawe none iyo wituye abavyeyi biwe nimba bagihari? Oya nta bavyeyi biwe afise barapfuye. None nawe ndakoze ikibazo cyane uhanuye iki abafise ingo nk'izi? Kino gusa icyo nabahanura nuko boza mu masengesho bagasenga kugira bahagira umutima wo kwihangana nk'uko nihangana kuko ugiye kwisengera ijya nyigisho bakwigisha wowe nyine uzokomeza kugira umutima wo kwihangana. N'ukunye baze baranyibwe nafashijwe n'abantu. Yego. Mu minsi yeze bakwivye? Bakwivye ibiki byo mu munsi n'amasafuriya? Polisa hano abo bana bawe babiri basigaranye bavuze ati ngo ntibiga? Oya. Ati babuze ibyangombwa by'ishuri? Kubera je nabuze uburyo. None urifuza ko basubiza mu ishuri? Mana je ndavyifuza ko nabo nyene barifuza ko bosubira mu ishuri nabo nyene? Yego baravyifuza. Mu mwaka uza ubaronderera amakaye n'ibyangombwa by'ishuri ubona barongera ku ishuri? Mana nukuri kumaze no basubizayo. Murakoze. Kubera ndafise n'imfuvyi bamwe bari mu maranda abandi hariho ababazanyiyo barabandikishije mu mashuri ariko woronka abavyeyi bakwandikishiriza abana ukabireka ahubwo wokoma amasi. Abo bana rero ubu kushimye saha ntimubana? Abo bana kushimye saha babiri ntimubana nkuko bivuze? Turabana muhira. Abo bandi no bagiye kuba ahandi izo mvura ziriyo bamwe babatwaye mu gisagara. Abo bana wari usanzwe ureze zari imfuvyi? Oya abo bana nyina wagifa nyene jewe nyina wiwe yari umukobwa wawe? Umukobwa wanje fura yiwanje. Burya rero abantu bati baravuga reka rero tutwara aba bana tuze kuba mufazi nukuri barabatwaye babiri bari mu gisagara.
ubundi ariyo mu marambi mugabo bariga abatega nabo kwanze babiri none ga mama sawa ndumva ufise agahinda kubona wabyaye imbyaro 9 abana ndwi bose bakaba barapfuye ko usigaye abana babiri kandi bose ukasigana abana babiri wari usanzwe ufise n'andi bana babiri b'umukobwa wawe yatashe ariko abagira neza bakaba baje agufasha babiri bo muhisi w'umukobwa wawe bakaba batwaye kubarera hiyo mu gisagara wavyakiriye gute bamaze kubatwara nuko mamaze kubatwara no kwizewe narasinze ni kwintaye kwisengene ndavuga ati Imana ni kurehezagira abo bana babatwaye kandi Imana bakomeze none ga mama sa abo bandi bawe babiri wavyaye woronka umugira neza yoza kubatora bo batanga zeno batanga murakoze na urakoze murakoze banywanyi muko dukurikirana hano ku butaka bwa Nyamunyegeri kubona muko dukurikirana biratunezera cyane ko kandi twatubasaba ko mwoshishikara mugira like kandi mugagira partage muri no rubuga rwacu tukaba tubashimiye murakoze. Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.